Mbega wari ubizi yuko mu mutima w'umuntu ariho hahurira ivyiyumviro vyose, vyaba bibi canke vyiza? Ariko rero urafise uruhara rwo kurinda ngo mu mutima wawe ivyiyumviro bibi ntivyinjiremo. Nimba wifuza kubimenya, ni ikaze au tableau tubiyageko. Amahoro neza, nizere ko meze neza aho muherereye. Jewe aho mperereye meze neza. Nkuko bisanzwe jewe ni Nduwayo Fiacre, nsanzwe nabategurira kino kiganiro cacu au tableau. No munsi dufise icigwa ciza aho tugiye kurabira hamwe mbega ni gute umuntu yorinda umutima wiwe kugira ngo ntiyinjize ivyiyumviro bibi. Mu bisanzwe nkuko twabibonye mu vyigwa vya mbere, twarabonye yuko mu mutima w'umuntu niho hahurira ivyiyumviro vyose, vyaba vyiza canke na bibi. Ariko twarabonye yuko hari ijambo ryatubwiye ngo urinde umutima wawe kurusha ukurinda ibintu vyose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Ivyo navyo bisigura ko mu mitima yacu niho ibintu vyose bifatirwa ingingo, vyaba ibibi canke ivyiza. Burya umuntu urinze ubona akora ikintu nuko aba yakigambiriye mu mutima wiwe canke se yagiteguriye mu mutima wiwe, caba ikintu ciza canke ikintu kibi. Rero kugira ngo ushobore kumenya uko ushobora kurinda umutima wawe, tugiye kurabira hamwe ivyo twokwita amasoko agera kuri 3 asanzwe avamwo ivyiyumviro, kugira ngo niwamenya ayo masoko, kuko n'umwansi kugira umugwanye ubwirizwa kumenya aho aturuka. Rero ivyo tugiye kurabira hamwe naho ivyiyumviro bituruka. Aho tugiye kurabira hamwe mbega ivyiyumviro biva hehe, kugira ngo tumenye uko dushobora kubizibira. Ikintu ca mbere naco tugiye kurabira hamwe, canke se isoko rya mbere rivamwo ivyiyumviro, ni mu mubiri canke se muri kamere k'umubiri. Iyo tuvuze kamere k'umubiri naho tuba turiko turavuga uko umubiri usanzwe wubatswe, uko umubiri canke se ama information umubiri usanzwe utekeye. Kuva mu bwana umuntu akiri mutoyi, burya agenda ariyuzuza, ariyubaka n'ama information bivanye naho yakuriye, bivanye naho yize, bivanye ndetse nabo yagiye arahura nabo. Mu bisanzwe ibintu bigize umuntu kenshi ico twita ideologie canke se mentalite biravana naho umuntu yagiye akurira. Kuko nk'abavyeyi turakura baduha indero kanaka, abantu batandukanye tugenda duhura nabo, abigisha, abaturongora, abarongozi, abo bose baraduha indero kanaka canke se urutonde kanaka. Burya kenshi nibwo usanga rwubatse umuntu bivanye nuko yagiye arakira ayo ma information. Ivyo navyo birafise aho bica kugira ngo birinde vyinjira, kuko aho bishikira ni mu mutima. Igihe vyinjiye rero birafise aho bica kugira ngo vyinjire. Hariho ivya mbere vyinjira biciye mu maso, bivanye n'ivyo twagiye turabona, ivyo twagiye turaraba, nimba ari amafilme, nimba ari imiziki n'ibindi bitandukanye, n'abandi bantu twagiye turabona uko babikora, natwe dusanga ariko twabikoze. Ivyo biba vyinjiye biciye mu maso. Hariho ibindi vyinjira biciye mu matwi. Igihe cose twumvirije ibintu ugasanga hariho ama information turiko turakira, aho ni mu buryo bw'umubiri, ni ukuvuga ngo ama information agenda arinjira aciye mu matwi bivanye n'ibintu twumvirije. Ikindi naco bivanye n'ibintu twagiye turakorakora. Umuntu uko akorakora ku bintu, ibintu agenda arakorakora, ivyo birinjira nka information canke se nk'inkuru, birinjira nka message muri we, aho usanga ivyo ari vyo vyaje kumwubaka mu mutima wiwe. Ikindi naco nivyo twagiye turamotera. Igihe tumotereye ibintu, burya naho ni harinjira message. Uze urabe iyo umotereye ivyo kurya biryoshe, akotsi kakinjira nko mu mazuru, uza wumva umengo ni ikintu nyene cinjiye nka information, ndetse bigatuma wumva umengo hari apeti iciza yuko nimba ari nk'ibifungurwa wumva wo bifungura. No kuvuga ngo haba hari information yinjiye muri wewe. Ikindi naco aho usanga ari mu bintu umuntu yagiye arafungura. Igihe umuntu yafunguye ibintu
ururimi rwiwe ruramwemeza yuko ari biryoshe canke ibibishe. Ni ukuvuga ngo ico gihe harinjira iciyumviro kibi canke ciza. Ico gihe rero impamvu twabanje kwiga ibi vyose ni ukugira ngo tumenye yuko mu mubiri wacu, umubiri urinjiza ama information, ivyo navyo turafise uruhara rwo kwinjiza vyiza canke bibi. Urafise uruhara rwo kuvuga ati ibi bintu sinzongera kubiraba, ibi bintu sinzongera kuvyumviriza, ibi bintu sinzongera kubikorakora, ndetse ibi bintu sinzongera kubifungura. Ico gihe bizogufasha yuko ivyiyumviro bibi bidashobora kwinjira muri wewe, kubera ko uzoba wazibiye impande zose zahora ziturukamwo yama information. Nimba ari abantu kanaka basanzwe baganira ivyiyumviro bitari vyiza, abo bantu ni ukubavamo kugira ngo amatwi yawe uyarinde yuko hari ivyiyumviro bibi bishobora kwinjira. Ico gihe uzoba unesheje muri urwo ruhande. Irindi soko naryo tugiye kwigako ni isoko rigira kabiri rivamo ivyiyumviro, na cane cane wibuke ko turiko turiga ukuntu tworinda imitima yacu ivyiyumviro bibi. Igihe rero tumenye amasoko biraduha kumenya uko dushobora kuzibira vya vyiyumviro. Irindi soko rivamo ivyiyumviro bitari vyiza canke se ivyiyumviro ni isoko y'impwemu mbi canke se uwo twokwita satani. Igihe cose umuntu yihaye kuba mu bintu kanaka bitari vyiza, aho no kwita mu maboîte de nuit n'ahandi hatandukanye, aho hantu biba ari bibanza usanga birimwo impwemu mbi. Ico gihe hari ama information nahone bigusugumira canke se biguha. Nk'akarorero turashobora kubibona nko muri Bibiliya, igihe Eva yafata akanya ko kuja ku ruhande rwiwe ahantu bitari bikwiriye, aho satani yaje akahamusanga akamuha ama information. Nuvuga ngo mu yandi majambo bakavugana, barayaze aho hari ivyiyumviro vyinjiye muri Eva bitandukanye n'ivyiyumviro yari asanzwe afise, bivanye nuko yateze ugutwi umwansi, yateze ugutwi satani. Ico gihe rero urabona yuko vyaciye bimuha kuba mu bindi bihe bitari vyiza. Iyo nkuru ntitwoyigarukako cyane kuko benshi barayizi, nawe nibaza yuko uyizi. Ikihari nuko hari ibintu udakwiye gutega amatwi mu gihe uzi yuko aho hantu canke se uwo muntu ari kibanza kitari ciza kivamo ama information atari meza. Muri ico gihe umwansi na wene arafise ama information ashobora kuguha, ugasanga hinjiye muri wewe ivyiyumviro bitari vyiza. Muri ico gihe urumva yuko iryo soko riba atari ryiza. Rero ni vyiza yuko uraba ibibanza canke se abantu bashobora kuba bagukikuje, usanga bafise imvugo zitari nziza ziza gutuma hariho ivyiyumviro vyinjira muri wewe bisugumwe n'umwansi, kubera yaciye aguhitiramwo ivyo ashobora kukubwira. Ikindi naco, umwansi igihe uri mu bigeragezo burya ufise tendance nyinshi yuko afise uko ashobora kukongorera no kukuyagira, ugasanga wahisemo nabi kubera yakwinjijemo ivyiyumviro bitari vyiza. Ivyo navyo muravyibuka no muri Bibiliya, uko Yesu Kristo yashoboye kugeragezwa n'umwansi, ashoboye kumuha ama information atandukanye, aho yamubwiye ngo hindura iribuye rihinduka umukate, aho yamubwiye ngo niwamfukamira ukansenga ngo ndaguha isi yose. Ivyo vyose yari ama information, nuvuga ngo biba ari ivyiyumviro satani aba ariko arinjiza muri wewe kugira ngo ugire amahitamwo atari meza. Ni vyiza rero yuko ushobora kumenya yuko iryo naryo ni isoko ry'umwansi rishobora kuvamo ivyiyumviro bitari vyiza, maze umaze kurimenya uramenya ati ibi vyiyumviro vyinjiye bivuye ku Mana canke kuri satani. Iryo ni isoko rigira kabiri bishoboye kurabira hamwe. Tugiye kurabira hamwe rero isoko naryo rya gatatu, aryo no kwita rindi rivamo ivyiyumviro. Iryo soko naryo si rindi, ni isoko rya mpwemu yera canke se mpwemu w'Imana. Muribuka yuko mu cigwa giherutse, ku batarakiraba barashobora kuraba, ni cigwa twarabiye hamwe ibice bigize umuntu. Twabonye yuko umuntu ari ubutatu, aho twasanze yubatswe n'umubiri, n'impwemu ndetse n'umushaha. Ico turiko turarabira hamwe rero hano, isoko rivamo ibindi vyiyumviro, isoko rya gatatu ni isoko ry'impwemu y'Imana iba muri twebwe. Mu mpwemu y'Imana naho ntihacamwo ivyiyumviro, mugabo rero ivyiyumviro kenshi biva ku Mana
biba ari ivyiyumviro vyiza. Kandi noneho ni koko Imana iduhereza ivyiyumviro vyiza, ariko kandi ibicishije mu mpwemu yayo. Bisigura ngo nimba wifuza kuvoma ivyiyumviro vyiza, ni vyiza kufata umwanya wo kumviriza impwemu y'Imana iba muri wewe, kuko irayaga natwe kenshi mu buryo bw'indoto. Igihe uryamye irashobora kukuyagisha, ugasanga iraguhishuriye ibitandukanye. Mu buryo bw'ijambo, igihe usomye ijambo ry'Imana, impwemu y'Imana iba muri wewe irashobora kugusigurira ayo majambo ku rundi rugezo, ikaguha message. Ikindi naco, iyo umuntu afashe ibihe vy'ivyo twita meditation, ukaja ahantu hiherereye, ukarimbura, ukinjira muri wewe, ukiyumvira aho atamajwi menshi ahari, aho atabandi bantu bahari, ari wewe n'impwemu yawe, ukumviriza ama information ava mu mpwemu yawe, ndabigusezeraniye yuko ico ari kibanza ciza kivamwo ama information meza. Kuko kugira ngo umenye kurinda ikibanza, nuko kugira ngo ushobore kumenya kurinda umutima wawe, nuko ushobora kumenya kurinda ivyiyumviro bibi, ariko kandi ukamenya ukuntu ushobora kwinjiza ivyiyumviro vyiza. Kuko umutima wawe ntushobora kuba uri vide, ntushobora kubaho uri vide, ubwirizwa kuba uri kurakira ama information. Rero ni vyiza ko ushobora kuwutumbereza mu bibanza vyiza, mu bantu beza, ndetse no mu bisomwa vyiza bishobora kuguha kwinjiza ama information meza muri wewe. Nuko rero ndagutumiriye by'ukuri, kuko ibi vyose tuvyiga kugira ngo dushobore gutegura imitima yacu ibe imitima itumbereye ku Mana, ibe imitima igororotse by'ukuri, itarimwo ivyiyumviro bibi. Kuko abantu benshi barishwe n'amadepression, barishwe n'ibindi bintu bitandukanye kubw'ivyiyumviro bibi baretse bikinjira mu buzima bwabo. Rero ndagutumiriye kugira umwete n'ishaka ryinshi ryo kurinda umutima wawe ivyiyumviro vyose bitari vyiza, kugira ngo ushobore gukora cyane cyane ico waremewe kw'inosi. Kuko twaravyize ko umuntu wese ngaha kw'isi afise impamvu yaremwe, afise icamuzanye. Rero kugira ngo ugishitse, biragusaba ko uba ufise umutima cyangwa se ico twokwita mindset vy'ukuri itumbereye, itarimo ivyiyumviro bibi. Nuko nizereye ko mwize vyinshi kandi mugiye kubikorerako. Murashobora kugira subscribe ku batarashobora kugira subscribe, canke murashobora kugira commentaire bivanye n'ivyo twize, ukabaza canke se ukagira intererano, ndetse urashobora no kugira partage kugira ngo ibi vyigwa tugenda twigisha bishobore gushikira benshi bashoboka. Nuko ndabakunda cyane, murakoze.